Nimba hariho umuntu Imana yashize kazoza kiwe mu maboko y'amasengesho umusengera, wibaza ko kazoza kiwe kazoba kameze gute? Ego ndabaramukije mwese, nizera ko mugowe neza kandi muri amahoro. Ndasubiye kandi kubaha ikaze mu kiganiro Intahe y'Ukuri cyo kuri uno munsi. Ni ivy'ubwiza n'akaryo kadasanzwe aho tugira tuyage ku kintu tubandanye ku cigwa twatanguye ico bita gusengera abandi. Twatanguranye n'ikibazo twibaza ati nkuko mubisanzwe turiko turayaga ku kintu bita gusengera abandi, uno munsi tuzaguhagarara cyane ku kintu bita gusengera novuga ati imisha gusengera abandi kugira ngo bakizwe, tubasengera kugira ngo Imana ibagenderere, Imana ibakure mu minyororo kanaka, ahantu kanaka bari barabohewe. Kuko mu buzima tubayemwo uno munsi ushobora kuba ufise abagenzi, inshuti, abavandimwe bamwe ntibarakizwa. Hari abantu bakiboshwe n'akaboregwe, hari abantu bakiboshwe n'ubusambanyi, hari abantu bakiboshwe n'ibi canke biriya, hari abantu bakiboshwe n'ingwara, hari abantu bakiboshwe n'ubukene, hari abantu bakiboshwe n'ingorane zitandukanye canke n'ibintu bitandukanye. Ariko nkuko dusanzwe tubivuga muri kino kiganiro, ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenye ukuri nako kubahe ukwidegemvya. Rero muri abo bene data baboshwe, muri abo bene data bafise ingorane hirya no hino, dufise ikibazo novuga ati muri abo bene data baboshwe hirya no hino, ikibazo ni gute dushobora kubasengera. Rero uno munsi turiko turayaga ku kintu bita rero gusengera abandi kugira ngo babuhoke. Ego twatanguranye rero n'ikibazo kivuga ngo nimba Imana yashize kazoza k'umuntu mu maboko yawe, nimba Imana yashize kazoza k'umuntu mu maboko y'amasengesho umusengera, wiyumvire ko kazoza kiwe kazoba kameze gute? Nico kibazo twatanguye twibaza. Urashobora kucishura ukavuga ati none nimba umuntu bivanye n'ukuntu usengera abandi, iyumvire ujya muntu usengera cyangwa ujya muntu udasengera, barudi yuko hariho abantu Imana yashizeho mu buzima bwawe. Abo bantu bategerezwa novuga ati bakene amasengesho yabo kugira ngo bakizwe. Uno munsi turi muri communauté kenshi dukunda kwiprendre, dukunda kwiganyira, dukunda kujya imihari bivanye yuko rimwe na rimwe usanga dufise aba oncle, sinzi uko nobita mu Kirundi, usanga dufise aba oncle twama twidogera ngo ntibatugendera, ntibadufasha. Ariko ugasanga abo ba oncle nyene batafasha iyo mije, batafasha nk'umuryango, ugasanga bafata amafaranga yabo menshi bariko bayamarira mu bahabara. Ariko ntitwiyumvire yuko ayo mahera yari gushobora kuzoza gufasha umuryango. Mugabo tukama tubidogera, dufise novuga ati imihari myinshi. Canke uno munsi urashobora kuba widogera umuryango wawe ati papa ntatwitaho, ntatubwira iki, ugaca usanga arafise abandi bantu yitaho, ugaca usanga yitaho icupa gusumba uko yitaho mwebwe. Yo tuma babura akabura icupa, kuko ari novuga ati yarabohewe mu kintu kanaka, hari ubuja kanaka yabohewemo. Rero nimba Imana yashize kazoza kiwe canke uguhinduka kwiwe mu maboko y'amasengesho umusengera, wibaza yuko kazoza kiwe kazoba kameze gute? Kuko amasengesho twarabonye mu vyigwa twize imbere yuko amasengesho y'umugororotsi agira ikimazi. Rero nagira tugire umurongo dusoma hamaze uce tubandanya. Ni umurongo uri mu vyakozwe n'intumwa igice ca 12 ku murongo wa 5. Ni mu gihe Petero yari yafashwe na Herode agira yicwe. Ngaha aravuga ngo nuko Petero arindigwa mw'ibohero, ngo ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Yesu ashimwe. Ngaha turabona yuko ishengero ryarahagurutse rirasenga, risengera umuntu yitwa Petero. Waruzi yuko Petero yari novuga ati ni nkawe yari umurongozi wabo, yarazi icari cyo gusenga. Mugabo yarageze ahantu nawene ari mugasho, nubwo yarazi ubushobozi bw'amasengesho, Petero ntiyarashoboye gusenga. Hubwo nawene Bibiliya ivuga ngo yarindiwe mw'ibohero, nawene mu vyumviro vyiwe yararindiriye ko buca kugira ngo yicwe. Kuko yari yarabonye, yari yarashingiye nawe bica Yakobo, yari yarabibonye. Nawene mu vyumviro vyiwe ntiyafashe umwanya, kuko Bibiliya ntitubwira yuko Petero yahagurutse ngo asenge nubwo yarashoboye gusenga.
nubwo yarazi ivyo gusenga. Hariho bene data benshi uno munsi bazi ivyo gusenga ariko batagera muri bo barazi ivyo gusenga kandi barabona iminyororo kanaka canke ingorane kanaka barimo ariko badahaguruka kugira ngo basenge. Rero ni bande bazobasengera? Ni twebwe tuzobasengera kuko nubwo Petero yarashoboye gusenga siwe yisengeye, ishengero ryarahagurutse riramusengera. Kandi ubuzima bwa Petero, kazuza ka Petero kari mu maboko y'iri shengero, kuko iyo batasenga Petero bari guca bamwica nkuko bishe Yakobo. Kuko ugiye kuraba ubwa mbere Yakobo baramwisha, ishengero rihari, baramufasha arashigwa mu ibohero, ishengero rihari riranuma kandi Yakobo aricwa. Ariko umunsi ishengero rihaguruka kuri Petero, Imana yararungitse umumarayika. Yesu ashimwe. Ni navyo tubona novuga mu gitabo mu itanguriro, igihe mu ubuzima bwa Loti iyo ataronka umu intercessor, umuntu amusengera amusabira ku Mana atakamba kubwiwe, Loti nawe yari gusanga yafiriye muri Sodoma na Gomora. Hariyo abantu dukeneye guhaguruka tugasengera kuko amasengesho yawe afise ikimazi kinini. Kandi ni vyiza iyo turiko turasenga dusengera abantu tubadomako, tureke gusengera mu kivunga, tubasengere tubavuga amazina ati Mana ndakweretse onkre naka, ndakweretse tantine naka, ndakweretse mukuru wanje naka, ndakweretse novuga ati umwana wanje naka. Kuko ugiye kuraba sirtu nko ku kintu c'imiryango, Bibiri ivuga ngo izera umwami mu vyakozwe n'intumwa igice ca 16 ku murongo wa 31 havuga ngo izera umwami Yesu urakira we nabo mu nzu yawe. Nta kuntu nakumwe ushobora kuba warakijijwe umuryango wawe ntuki. Hari isezerano mu kiganiro giheruka twaravuze ko turiko turasenga turishimikiza imirongo ya Bibiliya, tukabwira Imana ati Mana waravuze ngo. Rero turiko turasenga turabwira Imana ati Mana waravuze ko umuntu yarakiriye Yesu Kristo, yizera umwami Yesu agakira be nabo mu nzu yiwe. Yesu ashimwe. Rero bino bintu turakwiye kubimenya, gusengera inshuti zacu, gusengera ababanyi. Kuko uno munsi urashobora kuba ati mfise ababanyi babi, waruzi yuko hamwe ngo rimwe na rimwe turivanga ngo umuntu agaravuga ngo yakariganyira ngo urumva ngo muri no quartier ngo tubayemwo ngo hari bisuma vyinshi. Hamwe wofata umwanya umaze gusengera bingahe muri ivyo bisuma kugira ngo bihinduke, kuko uno munsi ivyo bisuma biri muri quartier vyohinduka. Ni umuntu wa mbere novuga ati yoronka akarusho muri ivyo ni wewe, kuko nimba aho uryama udasinziriye neza kuko ubizi yuko bahava baza kukubomorirako, ejo uzoryama usinziriye. Yesu ashimwe. Rero turakwiye kubimenya. Rimwe na rimwe hariho novuga ati abantu zanga bati ngo urumva ngo ahantu tubaye ngo ibintu ngo ntibimeze neza. Ego ntibimeze neza, ariko haguruka utangure gusenga, utangure kwinginga Imana kubw'abantu kanaka, kubw'imishaka kanaka, kuko uko dusenga abantu dusengera Imana irashobora kubagendera. Yesu ashimwe. Rero ni vyiza gusengera abantu, siyo turiko turabasengera kubw'agakiza, kuko tutabasengera uno munsi hari abantu bariko baraja mu muriro, uno munsi hari abantu batazi Kristo. Kandi kuko kuvuga ni vyiza kubwira abantu Kristo, ni vyiza kubabwira ubutumwa bwiza, ni vyiza, ariko ni vyiza cyane kubabwira Imana naho. Kuko iyo turiko turabwira abantu tubabwira Imana, ariko ni vyiza ko dufata abo bantu nabo tukagenda twababwira Imana nayo, twababwira ati Imana hari umuntu kanaka. Kuko muri twebwe turashobora kuvuga ubutumwa, ntidushobora guhindura. Yesu ugiye kuraba, Yesu yarabwiye abigisha bavuga ati vyimburwa ni vyinshi ngo ariko abimbuzi ni bake, musabe Data arungika abimbuzi. Wewe ntuzi ukuntu Imana abimana ishobora kugendera, ntuzi ukuntu Imana ishobora kugendera uyu cankuriye. Urashobora kuba utari kuravuga ubutumwa, ariko Imana ikarungika uwundi muntu akababwira ubutumwa mu gishingo cyawe. Rero iyo turiko turasengera Imana, turiko turasengera abantu, tubasengera tubasabira agakiza, dusengera abantu ko bahinduka. Uno munsi urashobora kuba ufise papa wawe, urashobora kuba ufise mama wawe, urashobora kuba ufise abo muvukana, urashobora kuba ufise abo mu muryango badakijijwe. Iki nico gihe cyo kubahereza Kristo. Twarakuze dukurira mu binyoma bitandukanye, dukurira mu binyoma aho batubwira yuko tukura twizera yuko isi y'umwiza ari ikora gusumba isi y'umuco. Twarakuze tuzi yuko umuntu bashobora kumutanga ikuzimu, ivyo turavyizera kandi turavyemera. Twarakuze twumva yuko umuntu ushobora gufata izina ryiwe ngo baramutanze, ngo bafashe izina ryiwe ngo baritanga ikuzimu, ngo urumva uwo muntu kuva igihe bamutanze ni Satani amufise ko controle yose. Kuva ico gihe bamutanze yaciye aba umuntu adashobotse, yaciye aba umuntu yahora ari umuntu ari responsable, muga ngo kuva igihe bamutanze yaciye agira akajagari muri yiwe.
ariko kubera iki tutokwiyumvira kujya umuntu afise akajagari nawe twomutanga ku Mana maze Imana ikamwaranje ikamushira ku murongo. Yesu ashimwe. Birashoboka kugira kuntu abantu baroga afata izina rya karitongera akarivuga ko amajambo akavuga ati wewe ntawe uzoshika, wewe ntacu uzovamwo, hamwe ivyo bintu bikaza bikagira impact, bikagira ubushobozi kuri uwo muntu yatanzwe. Niko nawe ushobora gufata abo bantu ukabatura ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ico muzofundika mw'isi no mw'ijuru kizofundikwa, ngo nico muzofundura mw'isi no mw'ijuru kizofundurwa. Rero iki ni igihe cyangwa dutangura gufata amazina y'abana yabo tuvukana yaboshwe n'umugwanizi tukayafundikira ku Mana, tukayafundurura ku mugwanizi, twafata igwero no munsi uyu muntu nubwo ati sinyegu ya Satani ni nyegu y'Imana, amazina yabo tukayaha Imana. Nta muntu numwe dushobora gukurako ibiganza, nta muntu numwe wo kurimbuka, nta muntu numwe dushobora gukurako ibiganza Imana itaramukurako ibiganza, kuko iyo duhagurutse Imana irashobora guhindura ibihe ku buzima bwabo. Rero uno munsi nimba uno munsi wowe warakijijwe umenye ko hari umuntu kanaka yasenze, urashobora kuvuga ati jewe umenga ntawenzi, ego ntawuzi ntashobora kumenya, ariko womenya ko hari umuntu yasenze. Petero ko wakirijwe mu gikorane, ico gikorane cyagifise abasenzi kanaka, ico gikorane kirafise abantu basenze kugira ngo gishobore ngo kugira impact, ijambo ry'Imana rishobore kwinjira muri wewe rigira ubushobozi, kuko ubushobozi bw'Imana novuga ati amajambo twovuga yose adaherekejwe n'ubushobozi bw'Imana ni novuga ati n'amajambo ya encouragement yo guterana intege nk'ayandi yose, ayo n'ahandi hose barayatanga, no kwi radio barayatanga, n'ahandi hose barayatanga, no mw'ishuri barayatanga, ariko hari amajambo ahindura ubuzima, n'amajambo aba ari mu bushobozi bw'Imana. Ubwo bushobozi bw'Imana nabwo turaburonka mu masengesho turiko turasengera abandi, kuko umuntu ashobora kumara igihe kinini uri kuramubwira ubutumwa ntahinduke, ariko utangiye kumusengera Imana ikamuhuza n'umuntu kanaka amubwira ubutumwa agakizwa. Rero iki ni gihe nimba ufise inshuti umugenzi atarakizwa, tangura umwe Kristo, umwe kundi ubasengere, unabavuge amazina, ubabwire ati Mana nguyu ndamuguhaye, ti papa yaranse gukizwa ariko ndamuguhaye. Bishobora gufata umwaka umwe, bishobora gufata imyaka 2, bishobora gufata imyaka 5, ariko ntucike intege, tubahe Yesu, kandi ndazi neza ko Kristo azokumva amasengesho yacu, kandi Kristo azohindura abagenzi bacu, inshuti zacu, dutangure gusanga ubuzima bwabo buriko burahinduka. Kuko kenshi ngorane dukunda gusanga turiko turagira mu buzima nuko dukikujwe n'abantu benshi batarakira umwami Yesu. Hamwe bo kwakira umwami Yesu ibintu vyohinduka mu buzima bwabo. Rero ndabashimiye ko mwashoboye kubana natwe muri kino kiganiro Intahe y'Ukuri. Aho turayaga yuko dukwiye gusengera abandi, kuko nimba hari umuntu kanaka Imana yashizeho mu buzima bwacu, yashize ubuzima bwiwe muri kazoza, novuga yashize kazoza kiwe yashize kazoza kabo bantu mu biganza byacu, bibaze ko bazogira kazoza kameze gute nitutabasengera. Niba abandi bazocika ibisuma baze kutwiba, niba abandi bazocika abambuzi baze kutwica, baze kuturondera kugira batugire nabi, ariko mu gihe tuzohaguruka tubasengere Imana izohindura. Kuko no munsi urashobora kurengana mwibarabara mu isoko ugasanga barakwivye telefone, ugasigara uriyumvira kubera ikibanye telefone, ariko ukaca wiyumvira ni kanga wasengeye abajene bari muri quartier. Imana ibagenderere bakizwe, kuko niyo bakijijwe ntazoza gucika igisuma cyo mu isoko, ariko azogira ukwizera yuko Imana ishobora kumutungisha. Kuko Bibiliya ivuga ngo uwiba ntakongere kwiba, ngo ariko acumukure akoresheje amaboko yiwe, ngo kugira ngo aronke ivyo gufashisha abandi. Imana iharura yuko umuntu w'Imana ntaronke ivyo gufungura gusa, ahubwo aronka n'umusesekara wo gufashisha abandi. Rero umuntu yakijijwe iyo revelation ko guhishurirwa kuramuzako, maze ubuzima bwiwe bukahinduka. Rero ndabashimiye cyane ko mwashoboye kubana natwe, kino kiganiro kikaba cyagufashije gisangiza abandi kugira ngo bigende neza. Mwarahezagiwe.